Isawa ataye. Ya mpuzu warayihejeje? Vya kweli? Okay. Ibyo meya turabivugana mu kanya. Sawa. Allo. Kuti. Shaka nashaka kumberekeze hahandi muri AZ. Kuri AZ? None nwabaye ukigenda ujya munsi? Oya kuva cyagiye sinari bwagiwe. Igenda gukunda kuko ari aga programme mfise. Sawa. Cher, ndashaka amahera. Shaka amahera? Amahera y'iki kandi? Shopping. Wowe ntiwahembwe? Narahembwe. None wayakoresheje iki? Narishe amadeni. Narishe avance ya Bazin ubu hasigaye ko ndiha yose. Ndakeneye na 30,000 y'amamega. Sinakubwiye yuko atakintu na kimwe uzosubira gukoresha umushahara tutabigiye inama. Nandi sura umutwe w'urugo. None Cher, umushahara wanje ushaka kwiki kandi uri umutwe w'urugo. None umushahara wawe umaze iki mu muryango? Narayakoresheje. Okay, turabivugana ngarutse. Allô? Oya, Madame Linda ntarashika. Sawa, ndamubwira. Karibu tubakire. Murakoze. Sanze mwakirana neza. Kandi mufise ibintu byiza. Nzi ko naharangiwe n'umugenzi. Naho narinzi. Aho usanga aribo bakiriya bacu. Ego, ibintu byiza birahari. Antuka turagerageza. None abo bakurangiye ni bande? Nabo mwomenya kuko mwakira benshi. Je ari abakiriya bambwiye, ca ndabamenya. Okay. Uramuzi Bertrand? Bertrand, si umugabo wa Cynthia. Asha ndemeye kuza abakiriya bawe. Namwe sinzobibagira. Mupfa kumpa akazina kanyu gusa. Nitwa James. Allô?
Claire ya sava akazi karabagenda neza. Yego. Okay. Hama madamu araza guca ngaho utora pwanya uyishire hafi. Oya arayiriha. Madame Linda ni wacayiriye. Sawa. Sawa sawa. Okay. Burya madame Linda numvise ni umugore wa Brice. Abo ni ababosi banje murabazi? Brice na Linda ndabazi. Gusa ntangajwe nuko mubwiye ko ari ababosi babo. Twivyangiye undi baratera imbere kweri. Abo ni bene ngaha kabisa. Ni 2,255,000. Gira neza Brice. Umugore wawe niwaza kuriyumva. Ego hari kiko bimagije. Burya birashika umugore wagafata amafaranga y'uwo bwite akakoresha ku nyungu z'umuryango. Ego nige tutari bwatangure gukorera hamwe yaratunganya ibikenewe gukorerwa mu rugo. Ubu mukorera hamwe sigurira vyagenze gute? Tutaratangura umugambi dukorera hamwe madamu hari uturaka yaronka rero twaje tuyashira hamwe nayi wanje kugira ngo tubategurire umugambi. Mu nyuma Imana yaracanye dutanguza AZ Plan. Ni societe ijeje iby'inyubako. Ushaka kumbwira ko AZ Plan ari societe yiwanyu? Uzi ko madame anje yanumye gukurika ariko sinahakubonye. Eka na madame we sinahamubonye. Na James narahamurangiye. Okay, merci beaucoup. Burya na James ntiduherukanye. Ariko ikintu nari nifuza ndashaka usigurire ukuntu wewe na madame wawe mwashoboye gushika ku mugambi nk'uyu. Ariko urashaka turi kumwe na madame wanje. Okay, numva ari icyifuzo cyiza cyane. Kimwe wamenya gusa byose biva mu kuyaga. Ikiyago rero ni karahara mu ruganda ntibacura.